umuntu wese yoba azi inimero antabarize basha ntabarize ndapfuye ndabuze ikindengera hamwe ndababwira ngo ndi ku gipolisi burya bose yaciye agaruka arantora baravugana ari igipolisi arantora aho kunjana muhira yaciye anterera mw'ikaburimbi jewe ndiko ndazuragira mw'iri joro ciye ntorwa n'umumama araho aranyumviriza ca telefona igipolisi kumba telefone ca kindi nyene kiciye kiza kuntora rero mu kanya ngira ngo bose aragaruka kuntora rero biza kurangira no kunkuraho ndagowe ndapfuye muntabarize ndapfuye umuntu wese akora uko ashoboye jewe muntabarize ku Mana nshobore gushikanwa mu Burundi basha ndikuri ndabinginze singira ikinyumviriza singira ikimvugira ndiko ndazira ko uno munsi kubera navuganye nabo kuri office mu Burundi bakansaba inimero za mabuja nkazitanga bakamubwira ikibazo afise ibibazo mfise aho kumwishura bambwiye ko barakubita baca baranyanka telefone mbere bayishize no mu carabo ahubwo uwo bazi ukuntu bikuramo ashoboye kumfasha kuko telefone yanje bayishize mu carabo yemwe basenze musengere jewe akazi karangiye byabaye ibisanga tuvugana ndi ku ntuzi mu gipolisi bagiye kumfunga nta kintu nafise impuzu gusa pasiporo bayinyimye nakubiswe merewe nabi yasha musengera abasenga musengere yasha mufashe gutabaza mumenye abona ngo uyu muntu baba ari uwo kwa Sayidi amfashe kuntelefonera wa mugabo tuvugira canke ampe nimero yiwe. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira. Ibi ndabibonye uku nyene ni umuntu abindungikiye, murumva ko ari umurundikazi atigeze atabaza kumwe ndabasaba ko batanga imyirondoro. Rero uyu biragoye gose kumufasha kuko iyo utazi amazina yiwe, ikigo camurungitse yakivuze ko ari kwa Sayidi, hanyuma yava igihe yasafiriye, ikibazo ciwe neza, murumva ko avuga ko yasavye inimero hanyuma ngo arazitanga baca bandikira inabuja. Kumbure nimbaza abantu bandikira inabuja nabi, burya n'ibintu vyo gutabaza dukora bikorwa mu bwenge, je sindigera numva umuntu natabarije inabuja ahinduka ngo ace amugirira nabi, kubera uburyo ndabikoramwo nanje ndashiramo akantu ko kubatera ubwoba, siterabwoba nyezina mugabo ndashiramo akantu ko kubatera ubwoba kuburyo badashobora guca barenza ku makosa bakoze ngo bongere ko ayandi. Ibi rero uku ndabikora nibaza ko n'uwundi yobikora mugabo abikoze neza. Iyo udahaye nimero office yawe yihe ambasade, yihe ubushikiranganje, abo bantu nta kibazo baratinyitse. Sinzi uwo yayihaye rero. Shimbaza umuntu ampaye aya makuru ambwiye ati nanje nabibonye uko nyene. Amahoro nyakubahwa umeze neza urakomeye ndashima. Hama uyu mukobwa rero nanje ntawe nzi kurema n'umuntu abindungikiye arambaza namba mfise nimero ya Mugisha ndamubarira arabe ko hari ico yodufasha babindungikiye ubu nyene sinzi ko hari umuntu nawe yoba yarabikurungikira arabe ko wodufasha nanje mugabo n'ukuri nanje ntawenzi nanje mbonye babindungikiye uko nyene. Yabivuze neza uyu nawe urumva abonye babimurungikira uko nyene, uyu muntu ntawazi. Rero kuko nanje uyu muntu atawenzi kandi murumva uko yatabaje ntiyatanze vya bintu namasaba, kumbure ntazi ukuntu batabaza, muze mubwira na verema ukuntu batabaza. Utanga uravuga ati ndabaramukije nitwa amazina yawe mvuka aha intara ikomine n'umusozi, ndavuga nyarutsa kugira mu byumve nyarukije. Ati ndi muri Saudiya nasafiriye igihe iki nsafirishwa n'ikigo bita ubu yakivuze mubwo ntiyavuze igihe yagiriyeyo. Ati rero je ingorane sanzwe mfise mu muryango nizi aho ndi muri Saudiya, akavuga ingorane afise hanyuma izo ngorane amaze kuzivuga gaca avuga n'icyo yakoze, kumbure nimba ari gutabaza yatabaje hehe, bamwishyuye gute, hanyuma gaca ndungikira nimero za sebuja, pasiporo. Ivyo bishobotse vyiza bivuga muri audio ndende akashoboye kwandika message ndende nziza iri hamwe mugabo canke audio iri hamwe imwe canke message imwe pana bwo message bwinshi. Ibi ni vyiza ubikoze gutyo nje ndagutabariza ndavyisunga niyo nusanga utari ku murongo hari ku mafoto yawe amwe y'ikigo wagiye
uvamwo canke birya biranga iyo shirahamwe, amafoto y'ishirahamwe, video canke inimero z'ico kigo, ayo manimero yose ashoboka ukayampa n'ivy'umuryango ukabimpa bishoboka. Niyo wova ku murongo ndagutabariza kuko urumva ko uba wasize ibintu vyose tuzokoresha kugira ngo tugutabarize. Uyu rero iki kigo cyo kwa Saidi nikimufashe kuko jewe murumva ko ata vyinshi narose, ivyo vyose ndondaguye ntavyo narose. Ariko mugabo reka nizere ko bari mu bankurikira barumvise ko umuntu wabo yahuye n'ivyago, nibo bamurungitse muri Saudiya nibamufashe hanyuma avemwo aka kaga arimwo. Nivyo vyiza gusumba ibindi vyose. Hanyuma uwogira amakuru akwiye rero nawe je aranyandikira kuri ya WhatsApp yanyu +358 46 58 30 314 guteranya 358 46 58 31 314 ampe amakuru akwiye hanyuma tumutabarize. Murakoze. Ariko hari ikintu nibagiye kubabwira, iyo umubosi wabakujanye kuri mubo buryo akakwirukana canke ugatoroka, kirazira ko aza kugutora kuri polisi ngo wemere kwinjira mu modoka yiwe. Iyo uvyanse igipolisi ntikigushiramo ku nguvu, niyo bavuze induru uragerageza kuvyanka kuko ababose nuko bama babikoze buri gihe. Iyo agutwaye aca guta mu nzira canke gusubiza muhira agaca kugarana akakwaka telefone. Rero kuba ari gukora ingwe mu jisho kwigerezako, iyo bimeze kugenda gutya ikintu cukora wewe ni giki? Uragarama bagakubita ukemera ukakoma induru mu kirundi n'ikinyarwanda, za ndimi zumvikana we wumva neza. Apana no kuvuga mu cyarabu, induru mu kirundi nukuri ntibagutwara. Agushize mu modoka naho ukagenda urakoma induru, naho nyene kwa kundi biramunanira akakujana kuri ofisi. Kirazira yuko nkaho urumva afise ubwo bavuga ngo aragaruka kumutora, niyo asubira kumutora akemera n'ubundi aramutwara. Rero reka nababwize ukuri, ibintu vyo muri Saudiya mwe mwagiyeyo ni mu b'abasirikare mumenye ko muri ku rugamba, muhangane n'aba bantu, nimutahangana bazobica babamare. Wewe amaze kukujana kuza kuri hejya ntubu kimwubaha ntaba akiri soboja kuko abagira kugirira nabi. Muca muhangana ukihagararako, ni ikintu bita igere rya nyuma. Urabona nk'iyo ugeze hano mu rupfu ugomba ubona ati ngomba mpfe, ugerageza gukoresha inguvu zawe zose ufise kuko ukavuga ati ndakira canke mpfe. Kuko uciye utekereza nimba wabonye kuri mu rupfu ntikibuza kuza gupfa. Vyiza rero urihagararako ukagwana, ukanka, ugakoma induru, ugasara. Nimwe nababwira iyo babugaranye mu nzu tora isafuriya, tora inkoni, kubita ibishi ku gihome, kubita ku muryango. Ntuvuge ngo baragukubita, bagombe bagukubite, bagombe bagira iki? Sara mu nzu, bavuga ati dufise shitani mu nzu, dufise umuntu, dufise umusazi. Ivyo bintu icyo bigufasha, barabura amahoro bakakugururira canke ababanyi bagatelefona polisi. Ntuzore ngo uri mu gahinga, nabo baragira ubwoba. Muranyumvaga abantu banje, za muragerageza mutimbe nukuri aho bugeze hahantu uvuga ati ni gupfa no gukira, ntimuzoze muratinya. Ndazi ko dufise umuco wo kubaha, guca bugufi, urya muco ni mwiza mugabo ushobora gupfa kubera urya muco. Reka ndabasabe ko mwoza muragerageza gutimba muvyige, ndazi ntivyoroshe mugabo muze murabikora bizobafasha. Murakoze cyane. Uyu rero kumutabariza nkoze nuko ikigo kibibone, mugabo jewe uko ndabikora mu gusaba ubufasha bwanje uko namanda bigenza ku bandi bampaye bikenewe, ndacabirindiriye ko uwo bafise amakuru akwiye aza kuyampa.